Abavuga ngo na mafobi. So unajua watu muri dilake ngaha. Reka nta bya mafobi. Nakare twari kuzugurura gusa nizipfa. Ngani yaguse sitabeba mimi. Unasikia wivu. Angazi na enea. Hapa moyoni unaenea. Mbona muziki unavimba sana? Kwa challenge yako umefanya moja. Dakika ngapi? Sekunde. Dakika moja na sekunde 14. Unapata milioni. Ushakumbuka dakika na sekunde. Ndio hivyo milioni wetu huyo. Wa challenge kule. Nanje nifuza kweri kumva nk'akajambo uyombwira nkala bosi nkala Natasha bake SANDRA CHURA yahuye na la bosi onye urumva ko hari ikintu nkeneye guhura nawe nkeneye kubona ayo ni umunsi jaraje niruka twashimye turamushimira Natasha dutera nakamo n'abandi ba star b'abarundi bigire kuri Natasha Natasha nakarorero kabandi bastise oya abantu turabibona hari umuntu avuga ikintu ngacavuga ngo uri kurasega je mama bambwira ngo ndiko ndasega je sinsega je shigikira ushoboye mukumva mukicyumva challenge ya Natasha nimwigeze mugira ubwoba ati Natasha azapfa twiminoti kumbure nkuko abandi babikoze oya ujya bamitwa la boss mumva konza n'izina rirabikubwira n'izina riratanga message fasta twavuga ati Natasha atanze challenge kweli twofuma tuvunika gusa twagiye miyo challenge umva tuge twavuga ati tuzofuma tubana abanyuma gusa tushikeho tuboneke kubera ko ujya n'umuntu akurikirwa n'abantu benshi agupostinze kandi yumva nindi mwaye uburonse yo kumenyekana mu kindi gihugu ya uno musi Natasha agiye gusora ibindi bikorwa inyuma yi challenge mwakoze Oi! More people from Star TV, more people from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. We know how we do. My name is Starboy the Sheep, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I'm Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashora Fashijwe, Mr. No Santima, Mr. Influencer. I support everybody. Now turi mu kigo cya mbere gikaze kirenze muri hoteli ya mbere irenze Natasha none ko bavuze ko ari mu butari ari ngaho indani nimba ari ngaho indani ndamuvumbura turakorana turazavuganira byinshi bitandukanye so turi mu nyubako nziza cyane ugerageje no kurabira hanze unarenganye wumvise akamoto k'ivyo kurya ucugira mape tufise amafaranga yawe ugahita winjira hariya ugafungura ukamererwa neza cyane so turi kumwe na cameraman ngaha nibaza ko tugiye muri kino kigo byabaye ngombwa yuko tubereka nyene tucinjira mu buntu kuntu twinjiye kuntu twari tuberewe cameraman ukura bereka kuntu nambaye kwa Natasha sikuza wambaye ntuzenya impunzo zitameze neza uragerageza base ukitamwe zimwe wagura menshi suko none so cameraman twagiye iki ni kigo kirenze kimeze fresh kirimo umutekano ntangere kirimo abakozi bameze neza cyane kirimo service zimeze neza cyane kirenze kera naraza ngana hafise uruhusha bacha bambwira ati sohoka wa mugabo uri kurasa kamera ngaho bacha bagufata ariko ubunye ningenda banka nyene aya bavuze ngo izina ngo niryo muntu ntago ari ryo muntu izina ngo niryo muntu gapapa ko bamwita ngenda banka ko bamukunda yes murabona reko turi mu kigo cyiza nibaza ko taza kubereka ivyari indani ariko nashatse kubereka yuko ariho ninjiye mubone ya mafoto mura nifotoza mubona ndayifotoreza ngaha kubera ko hari abo bavuga ngo ni montage kumba atari montage reka hinjire ubundi ndiko ndifilma babone yuko ni parking ninjire nyene mumbona apana vya bindi posting ifoto ngacha mumbwira ngo nagize ngo ntuzenye ngo nafashe ngo ndeditinga ngo ndishira muri club ubu ni hondi so rero ibituzanye ni byinshi cyane ariko cyo no kubwira ati guma kuri Star TV ukurikirane byinshi bitandukanye muri club direct Tanganyika murabizi yuko iyo tuhaje tuba tuzanywe n'ibikorwa vyiza tuba tuzanywe n'ibintu vyiza cyane so kubera ko haba hari abantu kugira ntidukomeze gufirma hari indani hari abantu b'abashefu tafa kufirma abantu babanya amafaranga urumva rero si vyiza ko tuza gufirma gushika ari indani reka turangirize hano kumbure ivyari indani turaza kubimenya ariko ico no kubwira nuko ushitse muri club direct Tanganyika haraba changement uza gusohoka habaye changement nini cyane cameraman kata
hamadene turabereka ivyatuzanye uko biri kose nibaze ko muza kubikurikirana bantu b'Imana ndukundana none okay nuko mumeze neza ego mpagaze nga nka DJ niko nitwa nsanzwe mpagarikiye ibikorwa vya Natasha Ngendabanka la namba la bamba la boss hama igikorwa nyamukuru nkuko mwabibonye muri social media tumaze ukwezi twari twarateguye challenge indirimbo kule hama iyo challenge yatanguye kwigenekerezo rya 24 ukwezi kwa kwicenda hanyuma yarangiye ku munsi wa 4 kwigenekerezo rya 24 nyene ukwezi kwa kwicumi October hama dufise intumbero yuko dushaka abantu batatu kuvuga uwa mbere wa kabiri wa gatatu ariko marabonye turapostinze abantu babiri Bryson Dance amwe na Chura Sandra so ni babiri hama ikibazo rero cabaye turavuze ama critère dushaka twavuze ama critère dushaka yuko abantu bashobora gukora challenge ni kuri abantu barakoze ama challenge menshi cyane ariko ariyo nabariko barambaza inbox bantelefona iki mwabonye nabandi ngaho hanze ariko igikomeye nuko ariho benshi batakoze ibyo twabasabye ariho abatagize following kuri TikTok ariho abatagize amatag n'ibindi ariko kandi ariho nabakoze ama video atameze neza atari muri level tushaka so niko byagenze rero nitwashimiye rero kuvuga ati aya mafaranga duhaye gusa not tuvuga tuti reka dufate zino group zibiri ibyo twemeye twebwe canke kenshi Natasha murazi Natasha yo yemeye ikintu aragikora Natasha amaze gukora ibintu byinshi cyane mu runo muziki Burundi kandi iyo yemeye ikintu aragikora so yari gushaka yari gufatira amafaranga akayaha umuntu akavuga ati ndayaguhaye igenda ugire challenge cyangwa ibintu ariko suko byari bimeze so uko niko byari bimeze hama uno munsi twabahamagaye ku mugaragaro kugira ngo dushobore gutanga icese ayo mafaranga nkuko twari twamaze kubemerera hama Natasha ari amaze nk'amezi abiri atari mu Burundi bivanye nuko abana biwe bagiye kwigari kuba cy'umuziki cyama kibandanya igihe cyose turabandanya umuziki ibintu nk'ivyo ari Buraya arakora ari ngaha arakora marabonye natwebwe turi no muri award imwe izobera muri South Africa muri Zambia donc twamatsiko turakora igihe cyose nico gituma rero uno munsi twashaka dutanga ariko rero igikorwa cabaye niko nababwiye cabaye igikorwa kigoye cyane abantu benshi iyo dushaka yuko abantu baba update nuko tuba dushaka yuko natwebwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi kigenda kiravugwa ahandi mu bisanzwe ari abantu benshi usanga bashaka gusangwa ama challenge tuyagire muri Facebook canke muri Instagram canke YouTube ariko canke kuri WhatsApp ariko sivyo twashaka yuko tugira challenge so ariyo n'abantu benshi bagize challenge mu bisanzwe bakagenda bakifata indirimbo hanyuma bakaca bagira challenge ya TikTok murazi ni challenge ijya nyene tuba twasa ni challenge iyo ndirimbo nyene iba iri kuri TikTok ku muririmbyi so harabaye ibintu byinshi byatumye abantu benshi bakoze challenge ariko batashoboye kuronka ayo mahirwe uko niko bimeze rero nta mwanya muremure rero dufise ngaha twashaka kubashimira mwese mwaje mwashoboye kuronka ayo mahirwe mwabibonye yuko mwari benshi muri higanwa ariko mutashoboye mwese kuronka ayo mahirwe yo kuba muri ubwo rutonde ko bashobora kuronka ako gashimwe
rero ku bwacu rero nta ngorane n'imwe, turafise ama challenge menshi azokurikira, hariho n'indirimbo buca tubashikiriza kumbure nayo nyene tuzogirira challenge I don't know, ariko uko bimeze nuko twama turiko turakora kugira ngo dufashe no gushigikira umuziki wacu utera imbere, nivyo bikorwa twama turiko turakora igihe cyose. Rero nkuko bimeze, mwaje ngaha mutazi wa mbere, mwaje ngaha mutazi wa kabiri. Rero nashaka ndababwire wa mbere n'uwa kabiri, canke nashaka ndababwire wa kabiri mucamenye wa mbere, bivanye n'urutonde abashoboye gutanga amanota baduhaye, natwe nivyo twaciye dugurikiza nkuko twabishikirije, yaba ku maradiyo, yaba ku mbonesha kure, yaba kuri social media. Wa mbere rero, wa kabiri rero, wa kabiri ni Bryson Dancer, hanyuma abambere ni groupe ya SANDRA CHURA. Uko niko bimeze. Nashaka rero uwaserukiye umugwi reka baze, waserukiye umugwi wa kabiri baze tubahe envelope yabo, ninde mu representa canke muza mwese, ntisinzi murashobora kuza mwese ni bon. Félicitations. Merci. Félicitations namwe, félicitations. Hanyuma Sandra n'umugwi wawe murashobora namwe kuza kugira ngo tubahe envelope yanyu. Félicitations. Okay, igikorwa cyacu cy'uno munsi rero kikaba kirangiriye ngaha. Imana ibahezagire. Mukanya ndibaza turaza kugira ama interview hariya hanze. Nari navuze yuko atari igikorwa kiza kubana umwanya muremure. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. À la prochaine occasion. Turashobora kugenda hajya gato dufate pause cafe. Wewe wanye ninaze kuvuga cyane baze kugira interview na staff. Ni wewe. Huyu wa interview.
Yes, bakunzi ba Star TV. Ndi kuvoma. Donc urabona ko usanga hari ikintu bita sinzi ko ari umubindi, sinzi ko ari iki. Bakunzi ba Star TV, we know how we do murabizi. My name is Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meet, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, Mr. Fashora Fashijwe, Mr. No Sentiment. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Tuba turi ahantu hameze neza, turiko turanywa, turaryohewe, tumerewe neza cyane. N'amamiriyoni nyene yabaye amamiriyoni. Ivyo dufunguye ivyo vyurumva nikindi kintu. Iyo babinshira ahantu quelque part no mara nk'amezi 5. Ndiko ndatonda nga muri Club de Lac Tanganyika. Kata. Turiye mu kibanza kimeze fresh, gisa neza cyane. Murabona ko tuberewe. Mutubona gute ubundi? Akunzi ba Star TV. Dusa neza. Unamwona Sandra Chura. Sandra Chura. Hapo sasa zile dance zake. Niache. Nayo amie. Fanya mambo yako kule chai ile kwa kusimpa. Na uli gani? Afu ile ya kwenda hivi njoo vitu gani? Yes, rero turi muri Club de Lac Tanganyika, ikibanza kimeze neza cyane, ikibanza gisa neza. Burya je na Jessa nabi ariko namaze kwagera ca ndahinduka, ca ndasa neza, urabona ko turiko turanywa n'utuntu twiza. Ndi kuri table iriko umuntu bita Sandra Chura n'abantu bakoranye challenge. Uno mutipe naramubonye. Iyi ni noti baguhaye. Noti yanje twarabukiye ni ndero. Imbere ko ntangura ikiganiro manza nkayiraba kugira bavuga ngo na mafobia. Kibazo fundura rore. Bavuga rega ngo na bavuga ngo na mafobia. So unajua watu wewe muri dilake nga. Reka ntabya mafobia. Nakare twari kuzugurura gusa nizipfa. Batona. Bani yaguse sitabeba mimi. Unasikia wifu. Angazi na enea. Hapa moyoni unaenea. Mbona muziki unavimba sana? Kwa challenge yako umefanya moja. Dakika ngapi? Sekunde. Dakika moja na sekunde 14. Unapata milioni. Ushakumbuka dakika na sekunde. Ndio hivyo milioni wetu huyo. Wa challenge kule. Yes, abakozi ba Star TV amafaranga murabona. Nubwo nko kwirirwa ndayaharura. Amafaranga arakwiye. Acha we. Wanataka wasemeli mafobia mindanda moja. Uragenda mtu kwanza kufanya challenge hizo sasa hivi. Yaani hapa Burundi ndio mtu wa kwanza. Wewe unataka kupata hizi challenge. Kama hujaomba kwenye simu, sema kwa hiyo. Challenge ngapi? Challenge moja. Napata ngapi? Upate hizo tu tuone. Hela. Sijui maana niko nakwambia unafanya kitu cha 1 milioni na sekunde unapata 1 milioni. Ndazi hesabu zote naona kama zinaenea. Mmoja mmetoka wa kwanza, mko watatu pale. Bakunzi ba Star TV turi kumwe na Sandra Chura, nariko ndaraba amafaranga. Muga sinzi ko baza kumpa ko kwera ukuntu babagomba wewe nkande. None ni muuma siniko. Wara partage. Sendo mugenzi wawe. Wara lakinze no kula. Urazira ikinagize. Watarendi twakoze nawe wewe urigero ruga rwa kuri account yanje reka. Bakubise milioni ama views. Yes, abakunzi ba Star TV turi kumwe na Sandra Chura. Twabonye muri competition, twarabonye kuruka kwa NATACHA Agabiye kuri page Facebook ndetse n'andi yagiye arapostinga. Timu yanyu na timu y'abari abaniga mu kanya ngira ngende kuraba kugira tuganire nabo. Mutahukanye inoti y'umuriyoni ku kintu cy'umunota n'amasegonda. Ikibazo cyambe ubundi musi tuzotaha ni miliyoni 5 we mwasabaga umura. Ikibazo cyambere numva shaka kumenya umunsi bavuga ati babiransa officiel bakavuga ati tugira dukore challenge uzo buwambera zoronka no mafaranga. Sandra Chura turabizi ko kuri TikTok urakazi ariko kumva ibintu bya NATACHA ukavuga ati reka ndavyitabire ko mbere nanje nje muri competition for the first time umbi no competition muri Sandra Chura hazi iki umuntu yagupushije kugira uje muri competition canke
ubwawe waravuze ati ino note ndayikeneye kandi ndashobora kuyitahukana? Ubusanzwe je sinari ko hariho challenge muga nahora ndamukurikira kandi nawe twarakoze ibipindi byinshi urabizi. Rero uyu mu petit frère wanje niwe yaciye arambwira ngo hariho challenge. Nambwira hariho challenge yande ya Natasha yacha ndavuga nimba ari ya Natasha kubera sindigera nkora challenge y'abantu benshi bo ngaho wacu muhira cyane injira muri challenge. Ewe twayinjemo turi serie turi batatu kutubona umunsi turatahanye ukwezi kumwe tunafa tugize ukwezi kumwe challenge. Ubu nagiye muri competition. Ubu ni azindi nayo turayijamo. Muri ico gihe ukija muri competition muri we warumva neza ko uno miliyoni kumbura ushobora gutaha iwanyu canke waravuga ati hari abandi bana bazi gutamba petete bashobora no kundusha ibintu bikagenda neza tutitaye hajya amajo kuri TikTok? Je nishize ikintu muri serie make kibaki serieze ni serie rise ari serie ngishize ko serie ntabya serieze serie sawa serieze kigendo ko nabikereye kwanza nahaje ntibyagiye uko nabishatse kubera nyene byarashitse apare yuko utahanywa miliyoni numva shaka kumenya mbega ubundi nka Natasha kuri wavuze iki kuri Sandra Chura kumbura bitubwire utaduhisha kwera ko buri muntu wese arafise wakunda arafise washigikira. Ubundi Natasha avuze iki kuri Sandra Chura na cyane aka kazi turimwo Natasha no muririmbye uri mu TikTokeze nabonye n'indirimbo usigaye udupostingira ibintu hagasha nyene avuze iki kuri wowe Natasha ngenda banka cyangwa wumvise izina Natasha ngenda banka? Nanje nifuza kweri kumva nk'akajambo uyombwira nka la boss nka Natasha bake Sandra Chura yahuye na la boss wonyine urumva ko hari ikintu nkeneye guhura nawe nkeneye kubona ari undi munsi jaraje niruka nzi ko duhura mugana je nsanga rero basi nasanze inoti bayinshire kujya ku muryango sindinde mvuga umuntu mwanya Natasha ngenda banka sangwa ari mu karuhuko ari mu Butaliyano jewe umushikiriza iyo message kandi uyishire ku mutima. Natasha la boss la namba ewe ndashaka kumubona umubone kandi jera ndabivuga buri munsi muga ndazi bizoshika turawe yo kwikawusha bizoshika tu. Reka tuvugishe abantu bavandimwe muri kumwe ini live. Abantu bavandimwe bari kumwe novuga yuko ni bamwe mu bantu novuga yuko bafashanije na cyane muri challenge bakoze bari batatu Sandra Chura muca wajukirundi sini barundi bamsite ya nta kirunduzi tukivuge basi kukivuga hapana ndio hapana sote Kiswahili sote Kifaransa sigirundi atujagisoma kati Star TV munamwona manager manager Rafa uyu ni watuma ibintu byose bigenda neza tugatubona ino misori ko irafungura imeze fresh ariko kandi imbere yuko mvugisha abantu basore novuga yuko babaye abakabiri numva shaka kuvugisha manager bujya kuvugisha ikintu kiba cyoroshe uno munsi kano gashimwe karatanzwe inyuma ya kano gashimwe agiye gukorwa iki kubera ko uno munsi iyo mu manager apanze ikintu canke iyo ateguye ikintu aravuga ati ndateguye iki ejo hariho ibi inye tugiye gukora na cyane ko kuri uno mwanya tuvugana Natasha ngenda banka murazi yuko afata indege rutema ikirera yifata nka bishi ari mu gihugu cy'Ubutaliyano n'umuryango we urazi yuko umukobwa wiwe ari we Leila ari kuri university hariya university gira gatanu ku isi university kaze meze neza cyane numva shaka kumenya nka manager imipanga igiye gukurikira kubera ko no munsi haravuyemo gutanga amafaranga twayabonye ari kiretse ko hasigaye abakabiri ko mbona ko amafaranga bayabonye neza ndayakoreko bigiye gukurikira n'ivyahe inyuma y'i challenge igiye kuba inyuma y'ibigiye gukurikira turaza kumenya mbega kubera iki mutegura challenge nko muri team kubera iki mutegura challenge bivuze iki ku bantu badukurikirana? Ya ubwa mbere na mbere nashaka nshimira abantu bose bashoboye kwitaba ino challenge nari nabivuze ubwa mbere twari dutegekanije ko duha udushimwe abantu batatu ariko abantu benshi barakoze challenge benshi cyane ariko ntibashoboye gukwiza ibisabwa so ibyo rero byatumye dutora aba babiri ino migwi ibiri nibo bakwije ibyo twasabye amafaranga yandi inoti yasubiye inyuma urumva abari kuba bagatatu inoti yasubiye inyuma urumva kubera batashoboye gukwiza ibyo twabasabye abantu bose rero ico nico nashaka gutanga umuco ubwa mbere na mbere ubwa kabiri inyuma y'ino challenge nuko
ibikorwa birabandanya murazi yuko turi muri Zikomo Awards 2024 no gutora umuce mugira ko mutubwira ibera ni itunganya mu gihugu ca Zambia ariko izoba muri South Africa itariki 30 z'ukwezi kwa 11 so mudushigikire rero mudushigikire uko twagiye hanze turagenda tuzana udushimwe kenshi nakandi turashaka turi muri kategori zitatu ariyo best performing artist ariko kandi social impact artist ariko kandi female artist of the year so ni kategori zitatu rero turashaka tushaka zose Natasha nabibabwiye ari mu Butaliyano ariko ari mu Burundi ni kuvuga ari muri Italia ariko ari ngaha nico gituma uno munsi gikorwa kiriko kiraba Natasha ari ngaha urumva naho atari ngaha ariko ari ngaha so tubwire abantu yuko iyo dutanze ikintu dushaka ko abantu bagikora uko tuvyifuza turazi neza yuko nibindi imbere biri ko biraza ndabashimire rero abashoboye gutsinda abashoboye gushikana ibisabwa hama muri management yacu turafise ibintu byinshi turafise urutonde rurerure cyane nabivuze mu mwaka wa 2024 ugitangura yuko tuzodufise ibintu byinshi mabona turakoze ibintu bikorwa byinshi la boss concert n'ibindi biriko biraza rero ariko numva shaka kumenya ino challenge ivuze iki muri timu yanyu uko mwana ariko inoti nyinshi na challenge zo kubuntu barabazikora kwa Natasha murabizi abantu nyene bivolonta gukora ama challenge for nothing kubuntu abari benshi cyane ubundi challenge ivuze iki no kubona mwovuga ati reka dukore mu mufuko kumbure dutange n'amafaranga bivuze iki kuri mwe ico bivuze nuko ari abantu benshi bagira challenge siko n'amafaranga twabahaye n'amafaranga make cyane ugeranije n'ibikorwa bo wasanzwe bakora urumva barakora ibikorwa umuntu ashaka gushora indirimbo kasanga umuntu yagiye yakoze challenge nkuko nyene ubivuze ata amafaranga bahaye ariko iyi ni symbole yuko ibikorwa byabo tubifise ku muzirikanyi ibikorwa basanzwe bakora turabishima ibikorwa basanzwe bakora turabishigikira rero kuri twebwe n'ukuri ntitoronka ico tubaha bivanye n'ibikorwa basanzwe bakora bashigikira umuziki w'u Burundi aha rero tukaba dutumiye n'abandi bantu yuko babaye nk'abantu 10-20 bose bakabikora ni kuvuga dushigikira abandi natwebwe tukasaba ko dushigikirwa urumva tukama tururunani tugenda turashigikirana nta nkeka tuzoshika imbere cyane tuzoshika twifuza yego so kumbure sinzi ko ariho link uze kuyime ituma ukuntu twotora Natasha Ngendabanka muri kuva ku munsi wa mbere nzobabwira ukuntu tutanguye rero niyo tuzosha dutangura campaign ko turashaka turangeze niki gikorwa hanyuma twejeje kino gikorwa cyo dutangura kindi gikorwa cyo guhimiriza abantu uko bo mutora Natasha muri zo kategori zitatu zo muri Zikomo Awards nibaza ko bizogenda reka tugushimire manager ndabashimiye nanje kubora mwashoboye kuza kudushigikira kandi twananyoye icyayi tumeze neza yeshi mu bwa Star TV murabona nyine ko tuba tumeze neza turi kumwe n'indi team aba dancers zijya mu gute TB1 ni TB1 urabona ko ari nababire nyine nabonye batamvye bien byari bitesa genda ku rubuga rwa Natasha Ngendabanka murabona ukuntu batamvye baratamvye bien sana yani nararyohewe danje ndavuga ati abantu bararenze afu bari benshi kandi nta muntu yatoba kubera ko kera je nkitamba abantu batabizi babashira hari inyuma bagatoba mugabo bari hari inyuma akini iva babajama bameniwa sana barakoze vyiza vraiment nico gituma n'amafaranga baronse vraiment barayakwiriye reka rero tubashigikire murafise za Instagram TikTok zose zirahari TB1 andika TB1 rero tubashigikire bano bavandimwe ariko kumbure nibaza ko dushigikiye bano bavandimwe tubashigikira barundi muri rusange turi kumwe n'umwe mu bantu nubwo ko dushobora kuganira nawe kubera ko bose sino bazunguruka wa cameraman wabonye ko baberewe wabonye ko basa neza ibintu vya Rabosi nyene bijamwe abantu babazi gutamba kandi mugihe babazi gutamba baraba ni cangwe nyene baracambara ugasanga nyene bitayemwe ibintu bisa neza cyane bro umeze neza safi uno munsi muratwaye agashimwe mu baye bakabiri imbere ko tuza kugaruka ugashimwe ino timu yanyu yatanguye ryari ivyo mumaze kugerako nivyo mwifuza muba mumaze kubigerako cyane muracakora kugira mushore kubigerako bon groupe yacu yatanguye imaze imyaka myinshi twebwe tuyirimwo hariho abadutanguriye imbere twe twavuga yuko turi nk'abuzukuruza hari abashaje baragenda mukicyumva challenge ya Natasha
nimwigeze mugira ubwoba ati Natasha azopfa twiminoti kumbure nkuko abandi babikoze. Oya ujya bamitwa la boss mumva kwanza n'izina rirabikubwira n'izina riratanga message fasta twavuga ati Natasha atanze challenge kweli twofuma tuvunika gusa twagiye miyo challenge umva twe twavuga ati tuzofuma tubana abanyuma gusa tushikeho tuboneke kubera ko ujya n'umuntu akurikirwa n'abantu benshi agupostinze kandi yumva nindi mwaye w'uburonse yo kumenyekana mu kindi gihugu ya uno munsi Natasha agiye gusora ibindi bikorwa inyuma y'i challenge mwakoze hoho bigiye kugenda gute ntimuzaba muvuga ngo turakeneye kubera ko abarundi umumenyereje amahera ku mashaka amahera oro kuvuga ati je umuntu yarampaye amahera reka rero urenda mukorere du challenge mu gihe nyene asohoye umuziki nyene basi ndamutemwo basi mu kumushimira yego twe tuzomutamwo kabisa twari dusanzwe tunabikora twari dusanzwe tunabikora indirimbo mwabikoze ziwe turabikora cyane turabikora nibikorwa vyiwe byinshi bisohotse twakora challenge tutitaye ku nyungu bizoduha. Je numva no bashimira gusa iyo noti muyige neza murazi ko noti magani kandi muri saba none ubona aho muri sikani cyangwa mwumvise ati na ibimba majani ndwe reka tugende turi twe ahubwo twakoze challenge tuvuga ati tuzoba bambere mwari muzi ko mutwara yego nivyo twari twiteze gusa twashimye turamushimira Natasha dutera nakamo n'abandi bastar b'abarundi bigire kuri Natasha Natasha nakarorero kabandi bartiste oya abantu turabibona hari umuntu avuga ikintu ngaca avuga ngo uri kurasega je mama bambwira ngo ndiko ndaseka je sinsega je shigikira ushoboye nivugira Natasha neza utuntu yakoze twiza acambwira ngo ndi gusega naho mwe ko babaye amahera mwari ko murasega oya twakoze vraiment kandi Natasha uraziwe ko akazi ajyo mune kweri kije ndabivuga bakambwira ngo ndiko ndasega oya umva nyene abantu urazi mu buzima umuntu ukora ikintu donc urakora ikintu kigupushinga kure ugasanga muri bijya bintu ukora hari umuntu aba adashaka we kushika kure nibo benshi dufise tubayemwo ngaha ku isi kabisa reka ndagushimire papa ego urakoze namwe nitwa SD nitwa H-Kid Bajen Bryson Giga Ice Olez Daddy Face yes bakunzi ba Star TV ikibanza turimo ni iki cameraman je yawe yasigaye ntugire ikibazo hari utuntu nabonye ngaha ngomba kubereka tuno tuntu batwita udukirda bano bimana kuva mvuka no nkibona kirda zimezo wera ngumye nibaza ati ndwa tuntu dupimba imbanyi tujya tuntu nyene tudushinge kaka vraiment utu tuntu watubone haba zino kirda vraiment très spécial kabisa très spécial congratulations kuri Natasha Ngendabanga ngutu tuntu vraiment kirda ahiri indani iri bien protégé donc ari ubuntu baba kwisiga tujya dukirda dusanga tutari mu tutuntu hani gusanga umuntu yadukoresha gacha subizayo mugaba ka anye très spécial kabisa nabikunze cyane nizina ry'Imana je sinihagarare ko cyangwa ngo ndiko ndatapa umuntu ni rya mbere mbonye kirda imeze uku très spécial kabisa chafuye siza piscine zahariya ugasanga umwana yinjiyemo yakoreyemo bya bindi bya yagiye kugira pipi ugasanga winjiye muri piscine harimo ubucafu piscine yawo ni nziza cyane amahoteli yawo murabizi none gihe aheruka kuba World Cup yanuzenya kuri beach hajya abazungu bose barara ngaha bisigura iki abazungu baratembere Bujumbura yose baraburi hoteli nziza kiretse ngaha honyene none singuje umuzungu nticaye hajya so my name is Starboy the Ship Allah support everybody in our country I love umucanga hariya wifotoze ngamazi ntatera n'ahantu hasa neza hari prop
kujya kuntu mubona Natasha ngenda banka bari propre iki niki no ngaha hari propre service zo ngaha ziranyaruka na wifi ubufise wifi yiwawe personnellement aha kiwanje nagatoye nagatabuye urumundi araza bakamuha kiwiwe ibintu byo ngaha biri très special mani bahezagire thank you.